hama bambwiye ko atazosubira kunkubita uwo mwana, bambwiye ko atazosubira kunkubita, bagomba bamuhanure. Reka rero ndindire, hama yambwiye ko tuzoca dutaha muhira wiwe, yambwiye ko tuzotaha haheze iminsi ine. Ndaza azoba ari mu vyo muyo yinga iza, none duce dutaha tugasubira muhira wiwe. Rero bavuze ko uwo mwana atazosubira kunkubita biheze. Hama ku gipolisi ntabwo babaye bakinjana ku gipolisi, byaheze. hama vyaheze bemeye ko nguma ngaha hama ntimuzose kuza muratanga izo nimero, ntimuzose kuza muratanga izo nimero, abo wazihaye bose ubabwiye ntibasubire kugumaho amatelefone, vyaheze. Vyaheze, hama telefone je rero barayinyaze, ngo ntimuzosubire gutanga izo nimero, ngo muzitanga kuri Facebook no kuri TikTok, ngo ntimuzosubire, ntimuzosubire. Hama ngo bagomba banjane ku gipolisi. Kama ni sawa mutama wanje, ndashima hama ngwa muntu ejo amwe mutangareje rero ti bari bamuhanuye rero wa mwana ngo bamuhanuye zoti nizo bakurungikiye umva ivyo bavuganye ejo ngo bamuhanuye ndaza kumusengera ingere mvuze cece twako basi yuko basi kumwikura kabisa inge twamataberehera tumve ego ngo mataberehera twumve kabisa. Inge tuwe turabangira kazi twarose nomero zanyu turabitora ibibazo bitandukanye kandi mwarahezagire murakoze Imana bamezagirwa nabonye mwe mwabitanye kubikora kabisa. Ego imbere yuko ngira icyo mvuze ku bijanye nibi abavuze, reka mpere ku bantu niyambaza, mwebwe ndababwiye ngo tabariza umuntu, mumfashe aba bantu bariko barahohotera umuntu, tubabwire ko kumuhohotera ari bibi. Urumva je mba nabikoze bakansuzugura kuko si bose banyemerera n'abanyankira, niho nsha ndababwira ati nimumfashe rero tubasuke ku muriro wo kubabipa ama audio message z'ikirundi n'icongereza kugira ngo bahabuke, ariko nkababwira ati ntimukabereka aho mwakuye nimero, kuko iyo ugiye gutabara umuntu ugaca umwereka ngo nimero zikuye kuri Facebook nta gaciro abiha. Ni vyiza ko wewe wandika nimero gusa ugaca ubandikira, ntubabwira ko kuri nimero ushobora kubona afise umuryango abantu benshi. Ndakubwiza ukuri, ufashe ukamwereka ko wazikuye kuri Facebook uba uri umuntu mubi, kiretse nimba utabizi. Ubizi ukabikora ubizi uri umuntu mubi, uba uri umuntu uvuga ati ahubwo ngomba bamwice, ntuba ugombye kumukiza, uba ugombye kumwica. Nimba ugomba kumukiza uba uri umugome, ariko uvuze ngo ugomba uvyerekane, kuko urumva tugomba bajya abantu barabasuzugura, babona yuko ataba umuryango bafise. Twero turi umuryango wabo, wowe urabandikira gusa ukababwira reka kumuhohotera canke imuhembe canke imugaburire bivanye n'ivyo nababwiye uwo muntu nteko arakorerwa. Ntukamwereka wakuye nimero, umwese wakuye nimero uzumenye ko uri umuntu ubizi, ariko uzoba uri umuntu mubi. Utabizi ntacyo ukabikora utabizi, hono vyumva kirazira kubereka ko mwakuye nimero. Please ntimuze musubire, bamwandika nimero gusa, mwandikira urya muntu ivyo kuvuga ngo nazikuye hana ntibikenewe. Screenshot ntuzuyifate, udashoboye gukora ku ifoto gusa y'uwo mukobwa nimba ugomba kuyimuha, nukuri ntuzufate ngo werekane vya Facebook, ni bibi cane gose, ntimuze muvyerekane. Gira amahoro. Umukobwa ngo ubwira ngo wahaye nimero zose ngo bazikureyo, ngo umwana yankubise, reka mbanze mpagarare hano hantu. Umwana kwanza gukubita gute? Ngo sikizima ngo ndose ngo nimero zawe uyu n'umugabo wiwe, ngo ndose ngo wari watangiye kubikora. Ndakubwiza ukuri mushinga ntahe, ntuzusubire kundondera umbwira ngo umugore wawe reka arakubitwa. Murazi impamvu mvuga bino bintu? Ndabona ntanzi ngo mba nabishizemwo, kuko ibi nari kubimubwira imbere y'igihe, ariko nabanje kugira ngo dufashanye tumutabare. Umwana mfashije turamutabariza, murumva ko babihagaritse. Ngomba mvuga iki ubu rero? Ngomba mvuga ikintu ntavuze kubera ejo bari kurarira ngo umugore wawe ariko arahohoterwa. Ikintu ngire mvuga uyu munsi ni uko atakababaro kenshi ufise. Ni gute umwana aza agatora inkoni, nabivuze, akagukubita? Nta maboko ufise wewe? Burya umuteruye ukamunyiganza n'ibitomukubita byonyene gusa, n'igitsure kirakubita umwana. Igitsure cyonyene kirakubita umwana. Wemera ko bagukubita gute? Umugore agakubita, umugabo agakubita, n'umwana agakubita. N'ubu ni wumve ngurumva
ngo ntibazosubira kunkubita ngo baramubujije. Ndabivuze uyu munsi kuko namaze kugutabariza, iyo ndabivuga ejo wamenga ndiko ndagushinyagurira, ndiko ndakubwiza ukuri. Ntuzosubire kumbwira ngo ntabarize ngo uyu muntu wawe ngo bamukubise, niyo yoba inabuja atoye inkoni natora iyindi, sinaba nabwiye ukuntu babigenza. Ntamukubite muga mukange, ntimufise inguvu. None baraguhonyonga ukemera, bakagugira ukemera, wowe n'ubundi bazongera bagukubite. Sindi ngaha, baraza kubereka iminsi 2 iminsi 3 bazongera bagukubite wewe. Wa mugabo ubwira umugore wawe ntameze usaba kumukubita ngo yemere. Nivyo gusa mperejeko. Ibindi nibatamugaburira uzoze tugufashe, nibatamuhemba uzoze tugufashe, mugabo nibamukubita ntuzugaruke kumbwira ngo bamukubise. Ahamwe umuntu mvuga ati ahubwo ntibazi kumukubita. Notuma numva avuga ngo ngo bariko baramurega ko bamukubise akabakubita. Niyo cyo b'igipolisi kije bakavuga ngo twamukubise aradukubita, barababaza none mwamuzanye mu mukubite ni inka, wemeye baraguhonda nyene. Sinzo mbwira kuvyuma ngo umwana ngo yakubise, umwana gukubita gute? Ibi sinari kubivuga ejo kubera ko mwari ko murarira, mugabo ndabivuze uyu munsi. Nta mwana gukubita, muterure umucurike, ntumukubite, ntumwerekane inkovu, ntazogarukana impande yawe. Batagukeneye bo nyine baca kujana kuri ofisi. Ntimurinde mwimira agahanga ibintu byinshi, reka ngarukize ngaha. Mugabo nawe rero ngo warase nimero zanje uzusubire kumbwira ibindi ivyo uzusubire. Donc ndabikora kugira ngo namaze gukora ibyo nkora kugira ngo tumufashe. Murumva ko baretse kumuhohotera, kuko sinoca uje kuntabaza, sinoshobora kubwira ibi bintu ntaragufasha na kimwe. Urumva no masa n'umuntu ariko aragushinyagurira kwa kundi ibigo vyanyu bibagira. Oya, mugabo inyuma yo kugufasha ndaguha impanuro, tazumvise none byo bigenda gute? Ibintu tuzobigarukako kandi mambo kwisha. Reka ndabibutse ikintu kimwe mugabo. Uyu munsi turi tariki 12 ukwezi k'umunani umwaka wa 2026. Ngoma ndabereka abantu bagiye Dubai mw'imisi ni beshi cyane. Abantu ni beshi bagiye Dubai. Nukuri mushaki kina mutuje Dubai. Hariho abaciye muri Angel Flyway Travel, baragiye barashitse Dubai. No bariho beshi babacisheko ndabanongwishe, karabereka abandi bagiye hirya y'ejo. Ni beshi cyane gose. Ni kuvuga iki? Nubu barakeneye abafundi bazi kubaka. Ubu abafundi bariko barahembwa amafaranga amadolari ashika ku majana 50. Mumbwire namwe amafaranga n'amahera menshi cyane gose. Abayede bo murabizi ko bahembwa yandi nyine hagati y'amajana 3 na 350, kandi bimeze neza. Hari genda bahaho bagaburira n'abo batabagaburira. Vyumvikana ko rero nimba ukeneye kuja muri Dubai kurondera amafaranga, genda uce muri Angel Flyway Travel, hajya muri ville hakuri muri galeri ririya, ni kwiri barabara uja kuri Saint Michel, hahandi imodokari zica hasi abantu bakaca hejuru kuri kakararo, niho bakorera. Ni muri D ubusa 9 indani muri galeri ririya. Gendayo Jacqueline agufashe kuri ya nimero nama nabahaye. Uyu munsi rero kumva ko akeneye abafundi, reka tubandanye n'ibindi. Ngoma ndabasangize ukuntu batangiye batabariza uyu muntu. Ejo nabahaye ifoto gusa, ndagira emergency yo kwandika, ariko sinashoboye kubashangiza amajwi. Ndagomba mwumve ukuntu umuntu aba yaje, ukuntu yaratabaza, abakuntu bamutabariza, hanyuma muce mwumva na result iba yagarutse uyu munsi. Inyuma yo kumutabariza niyo nahereyeko, ariko umuntu abishoboye ace impanuro uyu muryango muri commentaire. Ko mwumvise mumaze kumva ukuntu vyatanguye naho vyari bigeze, mwe murabaha impanuro muri commentaire. Ibiza barabibwira n'abandi apana jewe. Ntibarinde kuza gutabaza ngo bariko barabakubita bitananiranye, ni babanze babivune mu buryo bwo kubereka ko batemera ko babahohotera, babakange bakangane, hanyuma bace bagaja kubahohotera. Aje guhohotera agasanga uri kiwerewere, uri gihwiji, aragukubita akakugenderako mpaka. Bisaba kumwereka ko nawe udati ngo acamutahana. Niba mutahana uvuga ati bwo watavye kuntahana, wewe umengana ibintu vyizamugiriye, umva mukangisha ngo aramutahana, ntimwavyumvise ngo no kumutahana ngo baciye babiheba ngo baramujana mu gipolisi. Mbega aho mu gipolisi ugaca uvuga ati je baza barankubita, ati nimero yazitanze muri famille yanje kugira ngo bantabarize ko razarankubita. Wibaza ngo bokugira iki? Wibaza ngo bokugira iki? Mugabo mwe ntubizi, zamanamenye uburenganzira bwanyu. Murakoze cyane. Reka ndabasangiza amajwi rero.
urabona Pamire n'ubu haje kuntera umugere wo mu nda muri ya nkovu nari maze guhwera kweri nyine uwabibona kumambwira ngo abana biwe ngo sindiko ndabakinisha kandi ndiko ndabakinisha n'ubu haje kuntera umugere muri ya nkovu ntiworaba. bite mutama wanje risameze neza ndashimana kabisa. Hari umuntu yarandika izo nomero nifuza yuko hari mudufasha kabisa. Sinzi ko mutwita tukabaha yodiyo mukayumva ko mudufasha kweri. Mwatubikira nimero yanyu nkuko musanzwe mutunganiza abandi bantu muba mugize neza. Kama ni sawa mugisha ndashimana kweri. Hama n'umuntu wanduye izo nomero ari hanze yambwiye ko uwo ntabariza kuri madamu kuvyo ntuze yariko aragira kubw'ingorane ariko arahura nazo. Bambwiye ati ndazibuha ari ikintu nza kumfasha. Yego mwamukoze gusa urumva afise ikigo camucarama camurungitse amucarama kimurungitse ku kazi nk'uwo ahwanizeyo amezi 3 n'indwi 2. Gusa urumva nk'ubu yasitseyo umwana yasanze umwana niwe aguma atora imbigiti ashaka umutemagura ku maboko akongera akamutera amabuye ariko arakora akazi agakora neza. Gusa mabuja we nyina we yabonesha amaso isi we yabonesha amaso. Hari wundi muntu aciye ambwira ati nukuri baragiye gutembera ahandi hantu bafashe indege ya kure yamufashe impuzu arazimutagura ko mu isoko mu bantu avuga ati kurya mwana batari umwana abantu bose babonesha amaso. Ndaguma renda gusaba umutama wanje nkuko uwa twaguhawe n'Imana untabareze madamu wanje ndabahana ko yohava bakamunjana kuri office bakamuhigira kandi kazi kuko madamu kazi araza gukora n'ukuri bakamukora ahantu ari kamusha kuri office kugira imurondera kandi kazi. Sinzi ko mwadufasha kino kibazo kuko aragira miyobazi agumandurike amawodi yari karira hinge gusa amawodi yandurike ndakurungikire wumve mutama wanje abo kumufasha. Kandi bakoze abagande abafilipine bose barabimubwira turabona ahantu baye nukuri abo bana baramukubita ukamenga si umuntu w'umumama n'ukuri bakamukubita nawe kubera afise ubwoba bakamubwira ati wowe va aho hantu mw'iyo nzu uzohava uhapfira. Nukuri umubonye arateranya ikigongo umubonye amaso mu yandi. Niyo mpamvu naciye ndamubwira ati mpa nimero z'umugabo wawe n'ukuri ndabimubwire atuma agenda ku kigo camurungitse bamuhindurire bamusubize kuri office hama bamuronderera akandi kazi kuko ahageze n'ukuri ageze habi n'ukuri nafise ubwoba je nawe mubwiye ati sohoka wowe uve mw'iyo nzu usohoka ahantu utanarya batanakugaburira urya umuceri ugaragara tisohoka uveho utuma ufatwa n'igipolisi bakujane kuri office hama baguhindurira inzu nawe ngo boca banyica ntaco bamubwira niyagumana ubwoba n'ukuri atazohava apfira mw'iyo nzu ko nabibonye oya nta mahirwe afise. Pamire nukuri uno munsi ndatutswe wa mwana yaje asanga ndiko ndakoropa aguma arambuza amahoro ngeze mvuge mama we ninzibe ngo nimpore ngo ninzibe ngo sisubire kuvuga. Rero basha n'ubu turiko turatukana nyina wiwe navuyemo ndamwirurira ndindiriye ndabereye icyo akora ndabe ko anjana kuri office. Nukuri je narabibonye gusa je sindi muri kontra nkora muri mega narabibonye narababaye nukuri arafashwe nabi ku buryo nenda ndamwaka inimero zawe ati nukuri ntagutabariza wari mu Burundi vyanse tumuja kwa Daniel Mugisha ujya mugabo atabariza abandi nukuri mu mutabarize nukuri Sandrine hageze ararushe nukuri arakubitwa n'umwana ngira angana n'umwana yavyaye bakamuherera ko bakamukubita agize aravuze nyina n'indura arabagiriza hejuru birababaje. Hama mutama wanje sinzi gusoma kore nanyandikire audio gusoma birangora kuko amaso
iyo mwakoresha ka audio mwamukoze muranyandikiye hasi nomero byo munyandikiye kweri kuko muzacanja mukoresha ka audio mwamukoze. Hama mutima wanje sinzi gusoma kweri nanyandikire audio. Audio gusoma birangora kuko amaso. Iyo mwakoresha ka audio mwamukoze muranyandikiye hasi nomero byo munyandikiye kweri kuko muzacanja mukoresha ka audio mwamukoze. Yo muze sinzi gusoma kweri namuko muranyandikira message sinzi gusoma ntabyo nzi n'ukuri ni mwikore basi munyandikire audio n'ukuri ntabyo nzi gusoma mwamukoze kweri. Hama muze wanje n'ukuri ntabara n'ukuri uzomukoze tuze korara tuvuganye n'ukuri udushoze korara tuvuganye uzomukoze n'ukuri ndazi wumvise audio ya madamu wanje n'ukuri ramufashe kweri kino kibazo ca madamu uzomukoze cyane yego muzamukoze kweri. Hama mutama wanje n'ukuri izo nomero kurungikiriza madamu wanje nesa madamu wanje kweri umuntu ndoka mubaza bibaze kagira kumva ko ngo umuntu abareza muzahana kahapfa kweri ukamfasha kahapfa kabisa mwamukoze wabukoze kweri wambwira muzehe n'ukuri notuma ndo ikifana n'ukuri mukamfasha ukuntu yopfa aho hantu bakamuhindurira bakamusha ahandi hantu n'ukuri mwamukoze kuko hari ibigaragazo byinshi bikaze basi narabuze nomero ziwawe mutama wanje nakunda kuri kubona kuri Facebook mugabo simbore nomero ziwawe kuko nkunda kubona utabariza abantu benshi bakwituye kandi kubatunganiriza neza nasa kubona ungareza ukoze mutama wanje nomero za madamu wanje umba yambwiye ati nje kurungikira ndabiko mufashe kuno iyo mutabaraniza akahantu kapfa mwamukoze. Hama ni sawa mutama wanje. Hama kazina kanje ndisoma na Jean Claude nkaba mvuka hano muri commune Mpanda hano ku Musenyi. Hama nkaba narungitse madamu wanje iganeza itwa Sandrine nkaba ikigo cyamurungitse akaba ari ikigo cyamucarama no cyamurungitse tumaze kumurungika madamu maze kumurungika amaze gushikayo aho hantu yahitiye ahantu heza agishikayo yakiriwe mbere ubwambe agishika yakiriwe n'inkoni utindaho mu nyuma muhangwa kazi yarakoresheje n'umutaga utinda naho amaze indwi zibiri shebuja atangiye kumukubita amukubise mu gatondo nabo jawiwe nasha musubira ku mugoroba abana nabukiye mu gatondo abana bongera nabo baramukubita abana bashi batora imbigita bamusatagura ku maboko no mu mugongo ubu rero nabo jawiwe ubu umuraguma mukubita gose n'umugabo n'uwo mwana rero ikintu niko dasaba abanyakubahwa nkasaba yuko umuntu abariza madamu wanje aho hantu ari nta buzima bwiza hafitiye ariko ararondera ukuntu aho hantu yohava karansaba ati ndamutabarize ukuntu yopfa aho hantu mwamukoze kweri. Hanyuma ndabenginze nkuko mwamura abavyeyi mutukona gutabariza abandi bantu kuko ikigo cyamucarama cyaje kudutunganiriza kuko igemezi yaba 3 twayishuye niyo gituma tubituye atacho kwatufasha tugasaba rero mutama wacu kumudufasha ukuntu umuntu abareza madamu wanje aho akahava akaja kuri office mukamumigira kandi kazi yokora kuko madamu akazi razo gukora ariko arasaba ko basi mumurondera kandi kazi kuko yavuye no twafashe amadeni menshi nkwari bwaheze kuyishura mwamukoze n'ukuri nahande gusa madamu arika ariratakamba arabuza umuntu yo mutabariza nawe nkabanda guhawe n'umuntu avuye ari hanze ahabwa Imana ishimwe ko ndakorose ngiye kukimfasha ndazi nkuko wamagikoreye abandi kigenda neza wenda ndaguhawe n'Imana ndazi mutama wanje n'ukuri na tacho mfise no kumarira ndazi gushaka kukimfasha kino kibazo kuko ndakunda kubibona ku rubuga uri kurafasha abantu benshi Yesu akomeza agirire n'ukuri ndangiza ko mfasha kino kibazo mutama wanje madamu kabona abariza mwamukoze ndagibutse ndagibutse abamurungitse ni Sumaeli niwe ari mukuru wabo w'icyo kigo Sumaeli wamucarama
nibo bamurungitse ariko gusa rero ntibafasha gutabariza rero abo baba bararungitse kandi bakaduha inomero batubwira yuko bagiye kuza badufasha. urabona Pamire n'ubu haje kuntera umugere wo mu nda muri ya nkovu nari maze guhwera kweri nyine wabibona kumambwira ngo abana biwe ngo sindiko ndabakinisha kandi ndiko ndabakinisha n'ubu haje kuntera umugere muri ya nkovu ntoraba Habamutse n'ukuri ibintu nyandikiye ko je ntaze gusoma bica bingora kweri bica bingora ko ariko ndavugana na madamu nawe umuntu hari nk'ukuntu avuga ku telefone ngo ashamufata ngo ashayimwaga naho avuga ku telefone yinyegeje ku telefone yinyegeje neza ndabe mutse bintu ndongikiye nukuri ko ntaze gusoma menye niyonja ntavyo nshoboye kweri mutse nukuri ntavyo noshobora kabisa n'igitonga bica bingora kabisa kuko naze no gusoma yego mwamukoze kweri. Inomero ya madamu mutse ndagwe inomero ya madamu canke ya mabuja wiwe ndekarazi kurongereza zose ya madamu cyo kimwe ya mabuja wiwe ndazikurongereza zose hama mutse wanje izo ndomero ndakurongereza madamu neza madamu wanje nuwe karanyandikira yambwira ubu naho yuko mabuja ngo aramubwiye ngo aze gukoropa mu cyomba umwana ngo aciye amugomanya n'urugi caramubabaza kw'izosi caramukata kw'izosi n'ubande ngikodiyo antefa ikararira kweri abantu mutse mfasha nuko ntabariye kweri ndako yova kabisa mwamukoze hama ingenda kurungikira inomero nazo za mabuja wiwe yego izo twaruguru za madamu wanje ekarakoresha hamize inomero zo musi nazo niza mabuja wiwe zinomero zo musi niza mabuja wiwe hama muzeze sinzi gusoma n'ukuri sinzi gusoma nk'izi mesaje wandungikiye nukuri nubambeje zese nize kabisa mwamukoze gukoresha kuntunganiriza kuko ntazi gusoma no kwandika mwamukoze kabisa nanje nta muntu mfise wa hafi acha kunsomera bino bintu mwanyandikiye mwamukoze kuntabariza madamu yego. أبشر الحين بسمع إذا أكبر hama vyaheze bemeye kuguma ngaha hama ntimuzose kuza muratanga izo nimero ntimuzose kuza muratanga izo nimero إذا ممكن أحتاج abo التسجيل wazihaye الصوتي bose ubabwiye ntibasubire kugumaho amatelefone vyaheze wavyaheze hama telefone je rero barayinyaze hama bambwiye ko atazosubira kunkubita uwo mwana bambwiye ko atazosubira kunkubita bagomba bamuhanure reka rero ndindire hama yambwiye ko tuzoca dutaha muhiri wiwe yambwiye ko tuzotaha haheze iminsi ine ndaza zoba ari mu vyo muyo yinga iza noto duce dutaha tugasubira muhiri wiwe rero bavuze yuko uwo mwana atazosubira kunkubita biheze hama ku gipolisi ntabwo babaye bakinjana ku gipolisi byaheze ngo ntimuzosubire gutanga izo numero ngo muzitanga kuri Facebook no kuri TikTok ngo ntimuzosubire ntimuzosubire hama ngo bagomba banjane ku gipolisi. Hama ni sawa mutama wanje ndashima hama ngwa muntu ejo amwe mutangarije rero uti bari bamuhanuye rero wa mwana ngo bamuhanuye zodi nizo bakurongikiye umva ivyo bavuganye ejo ngo amana wetaza kumusendera ingere mvuze tete twawe ko bazi yuko bazi ko mwikura kabisa inge tukomatabire herera tumve ego ngomatabire herera twumve kabisa inge tuwe turabangira kazi matwarose nomero zanyu turabitore bibazo bitandukanye kandi mwarahezagire murakoze imana bampezagire ko nabonye mwe mwabitanye kubikora kabisa ego je ndabafasha mugabo none bosigura gute ko umugore wawe baza baramuhondagura kemera ni kigugu se nta bwenge afise erega je nubwo ndabafasha umuntu abwizo kwihagarara wewe waraza aho bitukemera uburi kirofa nta bwenge ubugira ariko ntimukaze nangora na je bavure maza murambabarira nimba ari umwana aje kumukubita ashobora kureka kumukubita mugabo akamukankamira
urumva akamutera ubwoba hamwe aca ahagarika atongera kuzaragira ivyo bintu. None baraza bagakubita akemera bagahondagura agatega umwana ushobora kumukankamira ukamukudushika itsure ukamukankamira gose ni ukuri agaca bihagarika urumva nakomeza atege baze barahondagura akazi yawe. Nta kundi mutama, nta kundi kabisa, gusa mwe mwakoze kuntabariza kandi nabibonye kuri Facebook mwe nabisizeko. Gusa rero baciye banamwaka na telefone, bashamwaka na telefone byo bintu kuva kihashika kuko yaratwa n'imbigita yaramutemaguye mu mugongo ntihora mu mugongo, mu mugongo yaramutemaguye no kubibera musatagura no ku maboko, no ku maboko geresha mutera rero ibuye mu nkovu y'abamwopeye. Iryo bari ryambabaje yamuteye mu nkovu y'abamwopeye kuko madamu iriwe nyamusi yiwe atakoze n'akazi, ku buryo nyina we mubaza ati mbe byagenze bitakoze akazi, amwe ati mwana wawe uje kuma nkubita umagira ukuntu nawe umva amukankamiye dufate yuko mabuje buca mukaresha agomba kumukubita. Umva madamu nawe wanje nawe aratekereza niyo ashaka kugira gute gukankamira nyamwana wiwe. Hama rero numvise bavuze ati nakurukiza odi uzumvize zo haruguru ngo bagiye ngo kubanza ngo yabihagaritse mu mwana, ngo yabihagaritse ko ngo ntazosubira gusa ashamwaka na telefone, ngo byababaje kubera ngo acaronka ngo nomero ngo twashi twarunka nomero zabo ngo azironke no mu Burundi ngo bamukarira. Bito bashima ku mwaka telefone madamu. Hama mwarakoze Yesu bahezagire, gusa no byangwa bibandanya je nzokubwiye nzokurondera mutama wanje mugisha nzokurondera kwera umunyira umuntu abarize uko rwami nkoreye kandi Imana iguhezagire. Ndabona ko nukuri umuntu akwituye n'amaramara ushira ibintu mu buryo, yego Imana ikumezagirira. Nuko muhaba mvuga ngo mbaye nka babandi nanje, ariko none reka ndabwiza ukuri. None ubuzogaruka umbwire ngo subira kandi ngo umugore wanje ngo baramukubita, nukuri sinzovyakira ivyo bintu kwere, nzofasha abandi. Ni gute arose opportunity y'ukuntu ahubwo babona ko afise abiwabo none bacuma ka telefone akemera kuko atavuga ati ntayo ndabaha telefone yanje, erega ubu baramutinya barabona ko afise iwabo. Niyo mpamvu nababwira kuba tabariza bisaba ahubwo ko ndabashigikira mwihagazeko. None umuntu w'ubwoba nk'ubwo abantu munkurikira mubona no mufasha iki mushingana? Ntuzogaruke kumbwira ivyo bintu, ahubwo reka ndakubwire mugira iyo nama navuze muri video, umubwira ati ntibongere kugukubita wemere telefone ye kubera ikiyemeye ko bayimwaka. Noneho rero ubu rero ndakubwira ingwane mugiye kugirana guhura nazo ko bayimwatsa akemera, kandi urumva ntacyo babwiye, bagiye kumukubita atanabikubwira, bamukubite bamukosore atanabikubwira, aho kwihagarara ko kuko urumva bashaka ubu rero bamuhohotere ata muntu n'umwe yumva bize ata n'umwe bibwira. Hagiye ari guca yihagarara akabona umuntu ufise ubwenge canke arinde, none n'umunyabwoba disi. Murakoze. Nta byinshi numva novuga, nta byinshi novuga kweri. Ariko ibigo gusa bibarungika bize biragerageza bisike mu mabisi nka kino kigo. Niyo mpanuro mperejeko, ikigo camurungise cari guca kisimbagana kikandikira inabuja kikamutelefona ati twe twaguhaye umuntu ntitwamugaye ngo uzoramukubita, twamuguhaye ngo uzoramuhohotera, muhe telefone ntihongere kumuhohotera. None atamuhohote we wumva umuntu baka telefone akemera atana reaction yakoze, ahubwo n'umundi kweri bari baratevye kuyimwaka. Nuko mu mushingana umugore wawe agiye gukubitwa atanatabaza atanabikubwira, ndakubwije ukuri kubera afise ubwoba, kandi ubwoba muri Saudiya, tugize ubwoba muri Saudiya urakubitwa gushika utashe. Abantu baronka n'agahembwe barakubitwa bakanka bagahangana, simvuze ngo muze kubakubita mugo murahangana, akagufata ukamufata, akagufata ukamusuguma ntasubira. Sawa, abana bakomeze bakubite babagira ivyo bagira mwemere. Wakigowe gerageza ubwire inabuja areke kumuhohotera, gusa we wamurungitse muri Saudiya
hanyuma umukobwa nawe ni umunyabwoba yihagarareko, atihagazeko ibizokurikira ntimumbwire. Murakoze. Bakunzi banje, nk'uko mwabinsavye, abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu, abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe aho akorera ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence nirimubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura, ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9. Telefone niyo yandi nyine ya Jacqueline 257 61 99 79 49. Mu kubarangira neza, raba muri iyi video, murabona iyi video, uriya muryango hariya hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi, hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru, kwibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, uba uhagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero, ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'3 n'4 gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyira, ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze.